bakunzi bishira mu BMBC tungiye kubaramutsa cyane kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu vya BMBC. Amakuru no munsi igereza ya 19 ukwezi kwa 0 2022 turi n'umutumire wacu hano dushaka kuyaga nawe dushaka yuko atwidondora imbere ya byose. Karibu umutumire mutwidondora. Yego murakoze. Mazina yanje nitwa Karavera Shimirimana ngaha anye ku by'ishirahamwe BMBC nkurongoye abakozi bo mw'ishirahamwe BMBC. Ego Karavera murakoze cyane kandi turashimiye ko mwemeye no munsi kuduha kino kiganiro kugira ngo dushe kuyagire abanywanyi bishamo ryacu kugira ngo bamenye kwikorwa hano biragenda. Nakaje mutubwiye yuko musanzwe muri umuyobozi canke umukuru ajejwe abakozi bo mw'ishirahamwe ryacu. None hano mwino shirahamwe ushaka kutubwira uko mwaginjiyemwo intambwe mwahereyeko kugera aho mugera ku nurwo rw'uno munsi. Murakoze cyane. Muri make jewe tamu mu kazi ka BMBC haraciye igihe kingana nk'umwaka n'igice nari nkorera ku mashani ya BMBC. Mu nyuma z'ahampereje amashuri nkarondera akazi sishobora kukaronka, narondera akazi nokora konsahiriza mu kubaho kwanje ntizanye kukaronka, ariko igihe kimwe nagiye kurondera akazi kwishantiye ntumbera kwishantiye ya BMBC yatangura ibikorwa vyayo mu ntango y'inzira mu kiyange. Ico gihe nasabye akazi k'umuyede maso ama ndakora imisi irahaci itari mike, ama maze kuraba ukuntu abafundi ariko barakora ndabigira ndabaza nti kuba namwe muzi kubaka ese nanjye ushobora kwiga kubaka nkabimenya. Bambwira ati ni ibintu bita cyane ufise umwete n'ishaka ivyo uzobikora. Amaco ndasaba kwiga ndatangura kwiga ndubaka ati igihe nyenda ashobora kumenya kubaka hama ndagira rwego yuko wambwira yuko uti ubu kubaka wabimenya hageze yuko watigwa ku mugaragaro uwo mufundi mu bandi. Ama ndakora akazi nyine ndatigwa mu mufundi mu bandi. Ego Krave tumva yuko wateye intambwe idasanzwe kuko urwego hasi uraduga mu bakwizera, ariko urazi yuko bikorwa naho ibintu vyomera neza gute ntashobora ko intambamyi zihaba. Bega utubwira nk'intambwe wagiye urahura nazo kugeza aho wa mufunda bushitse kuva ukiri nk'umuyede uduga ugitanga ivyo bikorwa intambwe warahuye nazo. Intambwe ntizobura nkuko nejeje kubivuga ninjiye mw'ishantiye ata muntu umwe tuzinanye ndagira ngo pare hazari nyine ndasaba akazi pare hazari barakampa. Kuvuga ico gihe arifise intambamye yuko abo bantu tamenyeranye ntabwo twari tumenyeranye. Bya tumenyeranye byarafashe igihe tumenyana n'abo bantu, hama ndagira ku ntabwe yaho nabo nyine banyizeye ati uwo muhungu arashoboye mureke yige kubaka. Hama ndiga nyene ndabimenya nyene ntabwo biroga yambayeko kumenyana n'abantu amudasanga muva hamwe tanumwe muzinanye ushaka gukora. Yego turaguteye intege Karaveri kuko urumva ko zibikora inka giye gusaba barakwizeye hama ushabereka ko nawe uri umugabo abushitse maze barakwizera uraduga. Ego hama urabona ko wongeye urizerwa cyane gusumba urava yo akorera ku mashantiye maze uza hano mu biro bya BMBC. Ubu ukabujejwe abakozi bose haba muri BMBC canke haba n'abari bakora ku mashantiye. Bega birakorohera kwatunganya bivanye na hariya wavuye naho ugeze urabona ko bikorohera kugira ngo ushobore kubitunganya ibikorwa. Murakoze. Muri make novuga yuko nkuko amabivuga kugira ngo gutwara abantu ngo biragoye ngo gutwara ibitungwa ko ngara abantu hamo uronto nuko bivuga sinzi. Mu ntango je mu yimirimo yo kuyobora abantu zarangoye ko banjeje kurongora abakozi bose muri BMBC kuvuga bakorera ngaha ku biro cyane ku mashani kuvuga bahora bagukurira yego ushobora kubatwara kandi nabo
ntabwo yahabereye gutegeka umuntu yahora gutegekana uti gira iki n'iki n'iki. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu agize amakomplexe yo kubaka kumubwira ati kora ikintu nuko nuko, ariko buke buke twateye tumenyera ubumbu numengo ni sawa. None Clave, kiringo umaze ujejwe abakozi ba BMBC babona gute? Muri make abakozi ba BMBC ni abantu bakunda akazi, baritwararika ivyo bajejwe. Tumaze kubibona anya regrema yacu iduteka yuko tuza ngaho kazi igihe cy'isaha 2 zo mu gitondo tugataha isaha 10 z'umugoroba, ariko abitangaje hari igihe usanga uziritse mu gatondo kare nka saa moya ugasanga bamwe bashitse ku mirimo bagakora amasaha yo kuruhuka keshi harimo bagoma bakora. Vyongeye kandi ku mugoroba nubwo umuntu ataha isaha 10 z'umugoroba harimo abandi bacaporonja wese nasambira kiko barakora ivyo bajejwe. Ico kintu nabonye koze ngaha bitanga mu gukora cyane. Murakoze. Hama mu mwanya umaze urongoye ujejwe bano bakozi bo muri BMBC, yego mendazo bamaze kubona ibica nk'ibiriya, impanuro batekera kugira ngo ibikorwa bajejwe bya misi yose bigende neza, nawe ujejwe abakozi niyahe? Muri make nubwo navuze yuko abakozi benshi bitanga, nuko harimo n'abandi nyine usanga umengo ntagisemo gushaka, ugasanga sinzi nishise kumwe n'abandi nk'abadakora neza. Navuga nti bagerageze bamereyore uko basanzwe bakora, dukana ingufu dukora ibintu biteza imbere ishirahamwe ryatera imbere yanze gutera imbere. Nico mbona nko ariko mashantiye n'abashifu dushantiye bazodukurikirana, no basaye ko bohimiriza abakozi basanzwe bakoresha ko niba bajejwe mu mwanya bamarana, bahimize gukora ibikorwa n'ishaka mu ntumbero yo kwishirahamwe ritera imbere gusumba. Yego turashimiye cyane Clave mu kiganiro muturonkeje, hama twizera yuko abanywanyi bacu bazokurikirana kugira ngo bashobore kumenya neza uko bikorwa n'uko biratunganya. Hama twizere yuko nayigenje tubikoze ko yuko muzotwita kugira mutubwire ko abakozi bako baragenza ibikorwa maze abanywanyi bacu bashobore kubibona. Murakoze cyane, ndabashimiye namwe. Ego hama katwifurize abanywanyi bacu bandanya batuzeza ibikorwa, hama twama tubivuga tuti iyo mwubatse ubake neza.